Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe igitondo ciza ijoro ryiza cuti bakunzi namwe banywanyi ba Radio Television de la Jeunesse Africaine sanga ikaze mu biganiro vya Radio Television de la Jeunesse Africaine na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro sesangura. Mu kiganiro sesangura cy'uno munsi tugiye gusesangura kuri Emile Mworoha. Izina Emile Mworoha ni izina ryamenyekanye cyane mu bitabo vya kahise. None Emile Mworoha yarinde? Yavukiye he? Yavutse ryari? Ni biki yanditse mu gitabo ciwe cya kahise? Ni nibiki kandi yirengagije kwandika mu bitabo vyiwe vya kahise? Sanga ikaze muri kino kiganiro. Emile Mworoha yashengeye itarike 19 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 mu gihugu cy'u Bufaransa aho yaragiye kwivuriza. Emile Mworoha yavutse mu mwaka wa 1940 ku mutumba wa Ramvya, komine Muruta, intara ya Kayanza. Emile Mworoha yize amashure mato mato muri komine Gatara aho hari mu mwaka wa 1949 gushika mu mwaka wa 1953. Emile Mworoha mu mwaka wa 1954 gushika mu mwaka wa 1960 yize ishure nderabigisha ry'Imusenyi, hanyuma Ingozi aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo mu mwuga wo kwigisha aho hari mu mwaka wa 1965. Emile Mworoha yaciye abandaniriza muri kaminuza nderabigisha NS aho yavuye aronka urupapuro rw'umutsindo mu mwaka wa 1968 aho yaciye atangira kwigisha ibyigwa bya geography, histoire hamwe n'igifaransa. Emile Mworoha yaciye agira amahirwe yo kuja kwiga mu gihugu cy'u Bufaransa aho yaciye aca master. Emile Mworoha yabirangije mu mwaka wa 1975 acagaruka gukora muri NS. Kuva mu 1976 gushika mu 1978 Emile Mworoha yari umushikiranganje w'ugwaruka, inkino n'imico kama. Kuva mu mwaka wa 1978 gushika mu mwaka wa 1987 niwe yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Mu gihe kandi yatwara inama nshingamateka aho hari kuva mu mwaka wa 1982 gushika mu mwaka wa 1987. Mu nyuma Emile Mworoha yaciye akorera amashirahamwe mpuzamakungu harimo UNESCO. Hama mu mwaka wa 1998 gushika mu mwaka wa 2004 Emile Mworoha yari umushingamateka, yongera atanga n'ivyigwa muri kaminuza. Yabandanije yigisha gushika aje mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka wa 2012. Emile Mworoha yari umutoji karohariwe muri kahise. Mu mwaka wa 2017 abigisha bagenzi we bo kuri kaminuza y'u Burundi n'amakaminuza yo hakurya y'amazi baragiye hamwe basohora igitabo gihariwe Mworoha bise igice cy'ikinjana cya kahise ku Burundi, cyerekana uruhara yagize mu kwandika kahise ku Burundi. Reka tugire ubusesanguzi rero kuri Emile Mworoha. Hari ibibazo twashaka kwibariza. Mbega ni kuki Emile Mworoha, umuhinga w'ikirenga mu vya kahise, akigeze yandika kuri kahise ku Burundi kinyuma yo kwikukira? Mu bisanzwe inyishu ishobora kuba imwe canke zibiri. Ubwa mbere, Emile Mworoha yanonosoye ivya kahise ka kera cyane, ariko iyi nta gaciro twoyiha kuko nta usesangura ivya kahise yoreka kwitaho ibiriko biraba mu gihe ciwe canke ivyo yabona. Ikindi kandi Emile Mworoha yarabaye umutegetsi inshuro nyinshi
mu ntwaro z'inyuma ya independence, ni ukuvuga inyuma yo kwikukira. None ni kubera iki atigeze yandika kahise ka independence? Kahise ku Burundi twokagabura mu mice itatu: kahise k'imbere y'umuzo w'abakoroni, kahise ko mu gihe cy'ubukoroni, kahise k'inyuma y'ubukoroni. Ako kahise rero ku Burundi kanditswe mu bitabo kandi karigishwa mu mashure kiretse kahise k'inyuma y'ubukoroni. Ako kahise kafukwafukwa karanzwe n'ama evenema akomeye menshi, ari nayo yatugize ukunyene mubona muri kino gihe tumeze. Aho twovuga igandagurwa rya Rwagasore, igandagurwa rya Pierre Ngendandumwe, igandagurwa ry'umwami wa nyuma Charles Ndizeye, igandagurwa rya Paul Mirerekano, jenoside yabaye mu mwaka w'1972, tukagaruka inyinyurana ryabaye hagati ya Perezida Bagaza hamwe na Eglise Catholique, tutibagiwe ivyabaye mu mashure na cyane cyane aho hari ubwoko bumwe butagira amahigwe yo kwiga amashure yisumbuye. Tukama tugaruka kwigandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, bene izindi ntambara zagiye zirakurikira muri iyo myaka. Ivyo byose vyaba Emile Mworoha, umuhinga w'ikirenga mu vya kahise, abibona kandi akuze. Reka ngaruke kandi, none ni kubera iki Emile Mworoha arinze afa atagitabo asigiye ugwaruka kugira ngo ruze rumenye kahise yabaye inyuma y'abakoroni? Mbega yoba yabonye byo bavyiza yihoreye kugira ugwaruka tugumane amakuru twumva kumarigara gusa? Mu bisanzwe hari imvo zatumye Emile Mworoha atandika bimwe bimwe mu bijanye na kahise kabaye inyuma y'ubukoroni. Ngizi imvo zibiri cyanke zitatu zatumye bamwe n'abandi bibaza igituma Emile Mworoha atigeze yandika bimwe bimwe mu bintu bya kahise byabaye inyuma y'ubukoroni. Icambere, mu mwaka w'1972 ku ntwaro ya Micombero, Emile Mworoha niwe yararongoye ugwaruka rw'abajerere rw'umugambwe Iprona ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe abajerere barabiciye biracika, bafatanije n'ubutegetsi hamwe n'igisirikare ngo barataye mu binogo rusangi benshi mu bwoko bw'abahutu nka kujya ku mwavu. Ibyo ubu Severe iriko yita yuko ari jenoside. Ikindi umuntu yoca yibaza, none ubwo Emile Mworoha ntiyanse kuvyandika kubera byari kumugora ingene yobivuga kuko yarasanzwe ari muri iyo ntwaro, kumbure agatinya kwagirizwa ivyo iyo ntwaro yakoze na kare yararongoye ugwaruka rw'abajerere? Igira kabiri, ku ntwaro ya Perezida Bagaza, Emile Mworoha niwe yatwara umugambwe Iprona hamwe n'inama nshingamateka. Umuntu akama yibaza uti, none ni kubera iki atanditse kandi atanakimwe cyaba mu gihugu atakizi? Ubwo ntibyamunaniye ukuntu yovyandika hama agaheza akikuramwo? Narijya benshi bazi yuko intwaro ya Perezida Bagaza yagize akosho kabi ku bwoko bw'abahutu. Ubugira gatatu, Emile Mworoha yarigishije muri kaminuza y'u Burundi imyaka myinshi. None ni giki cyamubujije gusohora igitabo kugira abanyeshure basome kahise ku Burundi ka hafi kanditswe n'umuhinga yabinonose Emile Mworoha? Bamwe n'abandi bacayibaza ati, ubwo ntiyabuze ingene yikuramwo muri kahise acahitamwo kwihorera kugira yirinde ibibazo? Abandi nabo bakibaza ati, canke naho yigisha ivyo atemera kugira yicire akanoti gusa? None ikindi kibazo benshi baca bibaza, ni kubera iki abigisha ba histoire mu Burundi badakura ikigwa mu byo yigisha ngo bahinduke? Abigisha benshi barazi neza yuko amacakubiri y'amoko yazananye ku bakoroni.
eka n'amadini yakomotse ku bakoroni, ariko ntibashaka kubivamwo. None ugwaruka ko twabuze umuhinga atubwira ukuri, ubwo kahise kabi nikazohava kisubiriza mu myaka iri imbere? Bamwe n'abandi baremera yuko Emile Mworoha yari umuhinga mu vyakahise, ariko yirengagije bimwe bimwe mu bibazo vyagiye biraba mu gihe yari mu ntwaro zagiye ziratwara ico gihe. Bamwe n'abandi bakabona yuko Emile Mworoha yari umunyepolitike ibice 50%, abandi nabo bakamufata nk'umuhinga ibice 50%. Reka tubashimira nshuti bakunzi kuba mwakurikiranye kino kiganiro, tugiye kwatohoreza n'ibindi.